Mana ashyize umutima wanje. Aha turabona umwami wacu Yesu Kristo yariko yerekana abahirwe abariho. Baravuga ko abigisha barakunda kuduga ku musozi nuko bigisha ishengero. Nuko tubona ngaha Yesu ngo yaduze umusozi. Amaze kuduga umusozi, hanyuma rero ngo aricara yanzika kuvuga abahirwe abariho. Kubiboneshwa n'amaso, uyu munsi usanga kenshi na kenshi dushobora kuvuga yuko umuntu w'umuhirwe ngaha muri iyi si ari abantu bafise ibitayiga. Siko bimeze. Abantu bafite amafaranga menshi, abantu umenga baguwe neza muri iyi si. Ariko ikuraraba muri aya majambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, we siko yabivuze. Nawe usoma ugahera ngaha ku murongo wa 3 ukageza ngaha ku murongo wa 10, ntabyo kuvuga ku bihinda byo muri iyi si yigeze avuga ko. Rero avuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota yo kugororoka, kuko aribo bazogira gute? Bazohaga. N'aya majambo y'Imana ni nkenerwa yuko twebwe ishengero ry'Imana, ishengero rya Kristo, aboroshe n'abahambaye, umuntu uwo ari we wese yamana inzara n'inyota yo kugororoka, kuko tuzohazwa. Duhazwe umugisha w'Imana, duhazwe ubuntu bw'Imana. Rero Imana itugire neza. Biradukwiye ko umuntu w'Imana yakijijwe neza, akizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wiwe, kwamana inzara n'inyota yo kugira gute? Yo kugororoka. Imana yabwiye Aburahamu ngo azahora agendera imbere yayo ameze gute? Atunganye rwose, yejejwe neza, atagasenga afise, atamara bagafise, atabitwijebeje bafise. Ni nkenerwa umwe wese mu mwanya wiwe kwaba yuko afise inzara n'inyota yo kugororoka, kuko tuzohazwa n'ubugingo budashira. Iyo tuba turasoma mu ijambo ry'Imana, turabona ajya muri Zaburi 42 harimwo ibiranga umuntu afise inzara n'inyota. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko inkongo ihuzagizwa irondera imigezi y'amazi, niko n'umutima wanje ukwifuza Mana. Guhuzagizwa, urondera Imana, urondera Yesu, urondera mpemu yera. Erega byanditse ngo abayirondera kudahumeka bazogira gute? Bazoyibona. Ndabifurije muri kino gitondo shengero ry'Imana, umuntu uwo ari we wese kumva inzara n'inyota y'ukugororoka. Kuko uyu munsi uri kuritegereza, urashobora kubona muri iyi si ya none abantu benshi bafite inzara n'inyota y'ibitagira ikimazi, bizoherana n'iyi si. Ariko igikenewe cyane ni uko tugira inzara n'inyota byo kugororoka. Umuntu akifuza gukora ibyiza, akagendera imbere y'Imana agororotse, atunganiye Imana, kuko abagororotse iyo bagiye kuzoragwa ubugingo bwiwe butazoshira. N'aya majambo y'Imana mwese abayumvise, Yesu abatezagirire. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye Data wa twese uri mw'ijuru. Hari icyo ugomba ku ishengero ryawe, iryo waguze amaraso yawe ku musaraba i Gologota. Urifuza ko bamwe n'abandi mwami twamana inzara n'inyota byo kugororoka, atari inzara n'inyota by'ubugingo. Dufashe Mana muri iyi minsi ya nyuma, aho ko tubona isi irikira
byamaze guhindagurika uturinde kwishana n'iby'ubugingo ariko twe kugendera imbere yawe mwami tugororoka imisi yose urakoze usabye bityo mu izina ryawe rya Kristo amen. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye nyine ishengero nyine umugeni bw'amajambo yawe tumaze kuronga mwami umwe wese uragomba kugira inzara n'inyota byo kugororoka nubishimirwe nyakubahwa none mwami n'ubu turacari imbere yawe urashishikara kwezagira abakozi bagiye guhagarara bagushingira intahe umwe wese mu mwanya wiwe mwami mutungishe ishengero shirikare guhezagirwa umwe wese mwami avyibwira imbere yawe avyibujwe n'ijambo ryawe mwami urakoze ko vyose ushishikara kubikora neza izina ryawe rya Kristo.